aho uburyo bwari bwatugoye rwose kubera bari badusavye uburyo tutari buronke ubwo twari dufise bwo bwahereye mu Burundi cha twitura ikigo Fami Intwari. Ariko ico dushimira Imana nuko naho vyagenze uko Imana yerekanye nk'Imana. Uyu mwana ntitwari tuzi ko azoshika aya matariki akiri muzima kuko yahema nabi, twabona ko umutima umenga uruguruye. Kuri naho bamuvuye ku buntu baramubeshaho, hanyuma waje kumutora agwaye n'umutahanye yakize irishira hamwe y'abakukuruke b'ikompanyi y'Abafaransa Aviation Sans Frontières niko yitwa. Kubera iki uyu munsi muri ngaha ndabona mwashitse ngaha ku kibuga c'indege hari n'umwana uri ngaha, kubera iki muri ngaha? Tuje kwakira uno mwana avuye Uburaya kuvugwa umutima, yitwa Claudine, bamubaze umutima murabona n'inkovu ngaha. Yavukanye yafise ikibazo cy'umutima niyo bavuye kumuvura muri Maison Bon Samaritain du Burundi. Ibyo dusanzwe dukora imyaka 12 iraheze, dufasha abana nk'aba kurondera ubufasha bakavugwa ku buntu bakabeshwaho ku buntu ego, hanyuma aba nabo dukorana abo niwe yamutahanye avuye kuvugwa Uburaya. Claudine by'ukuri aravuwe, mbega byatwaye igihe kingana gute kugira ngo ashobore kugenda, mbese n'uburyo niba bishoboka byatwaye uburyo bungana gute Maison Samaritain? Dosiye y'uno mwana twayakiriye mu 2022, ukuvuga haheze imyaka 3 turondeza byanka turondeza ahandi. Uburyo bwatwaye ni bwinshi cyane, iyo tutagira Imana ngo duhure n'abantu bagira neza umukenyezi w'intwari nibo batanze uburyo bukenewe kugira ngo umwana ashike yavurirwa naho bamuvuye ku buntu baramubeshaho, hanyuma waje kumutora agwaye n'umutahanye yakize irishira hamwe y'abakukuruke b'ikompanyi y'Abafaransa Aviation Sans Frontières niko yitwa. Twese turitanga, twese turabakorana bushake, nta uhembwa, twese twashize ingufu hamwe, yaba abakoze dosiye ngaha, abamuvuye, bamwakiriye, baje kumutwara, twese abakorana bushake. Ibikenewe kugira ngo ashikeyo nabo babirishe mubona hampande yacu. Nkaba ndanabashimiye by'imbamutima, ni imyaka myinshi badufashije, simparura ngo bageze ku giti gishingana uko muga nibuka neza kuva mu 2014
badushikira association famille ntwari yama dushigikira buri mwaka mbega inyuma ya Claudine hari abandi baba barindiriye ubwo bufasha kuva muri uku kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu turafise abandi bashika ku 19 bemerewe dushaka gutwara hanze mu Buganda mu Bufaransa mu Suisse mu Butaliyano no muri Luxembourg donc urumva abakeneye ubufasha ni benshi hamwe tworonka ubufasha bukwiye abo bose bovuzwa muri amezi abiri turabashimiye cyane murakoze cyane ariko twidondora je nitwa Butoyi Alexis nije natanguje kino kigo mu 2012 ego kadabwiye ko uyu Claudine uno munsi tugize agizwe amajana 531 ufashije mu myaka 12 murakoze cyane bwe namwe murabona mwashite hano ku kibuga cy'indege byo kweki mwashite ngaha uyu munsi twaje gutegera uyu mwana yari amaze iminsi baragiye kumuvuza hanze ibikorwa byafashe igihe kinini ariko Maison Samaritain na Association Famille Ntwari n'abandi bashoboye guterera uyu mwana arashoboye kugenda kwivuza byari ibintu bigoye byasaba uburyo bwinshi bwasaba amafaranga menshi abavyeyi biwe nta buryo bari bafise ariko twarabafashije kudodora hirya no hino birakunda yuko uyu mwana ashobora gushika iyo aja kwivuza ubu rero turanezerewe ko tumubonye akomeye ari muzima yarakize akabaje ari umwana mwiza cyane nk'uko mumubona famiye yiwe jewe nabakiriye uko ndabafasha kandi n'ubu tubandanya dufashanya bamanutse Bujumbura bashika muhiri wanje tugafashanya ibishoboka byose tukabafasha amadosiye baba ariko bararondera n'ibindi ubu rero twumva tunezerewe kuba tubonye uyu mwana ashoboye kuza ari muzima mbega kino gikorwa cy'abatwaye umwanya ungana gute igikorwa cyahereye kera iyi dosiye niyo kuva mu 2021 2022 2021 yarimwo jewe twabonanye n'abavyeyi biwe muri 2021 turatangura hanyuma biranka baraduga ubwa mbere ari kuja muri Sudani hacatera intambara aragaruka niho rero barondera ivyo muri France Maison Samaritain kiradufasha baradufasha kurondera aba partenaire aboshobora kumuvura hanze mu Bufaransa 2022 hose vyarimwo 2023 nukuri yabaye dossier ndende ariko ico dushimira Imana nuko naho vyagenze uko Imana yerekanye nk'Imana uyu mwana ntitwari tuzi ko azoshika aya matariki akiri muzima kuko yahema nabi twarabona ko umutima umenga uruguruye babonye ko bamubaje ariko Imana yo itabura uko ibigenza urabona yuko yamukijiji yamurinze iyo myaka yose ikamushikana n'ubu 2025 akabaje ari muzima ni ibintu byo gushimira Imana cyane mu bwenge bwacu n'inkomezi ntavyo twari gushobora ariko Imana yaradushoboje yongera ishoboza n'abantu batandukanye harimo ya Association Famille Ntwari harimo abantu baduterereye abo twandikiye amakete abavyeyi babo bakaza baragenda kudodora umwana akabashoboye kugaruka igikorwa nk'iki gitwara uburyo bwinshi mbega mwegeranije iyo myaka yose bwa uburyo ivyo nkeka ntashoka ndabimenyera ngaho kukumva ni dossier ya kera ariko itikendege murazirazimbye amasejuru kubaho hariya papa we yarava mu Kirundo bava mu Kirundo akamanuka akipakiza akaduga akamanuka nukuri vyatwara uburyo bwinshi kumbure dutekanye twozogira mbega ego muvye ko hatereye abantu benshi mbega nakaye kaja mu mubwira abarundi na cyane bafise uwo mutima w'urukundo kubijanye n'uku kuntu hariho abatamenya amakuru nkaya canke n'abavyirengagiza mubabwira iki muravye ubuzima bw'umwana nk'uyu burokotse inyuma naho mwabize indugumba nyinshi abarundi bose muri rusange nakahe kamubatera bijanye n'umutima w'urugufashanya kamo twobatera nuko abantu twogira umutima wo gufashanya uyu mwana murabona ubuzima burarokotse kubera twashoboye kuja hamwe tugafasha taco ikindi twiteze tugakora nk'abakozi b'Imana tugakora nk'abantu bakorera Imana rero umuntu wese muca ashoboye afashe gufasha si kuvuga ngo mpa kugira amafaranga menshi ngugira amamiliyoni jewe baraza nk'abahindaro mvico kwari ugufasha baraza nk'abadepoza muri vira hanaha ko kwari ugufasha rero umuntu wese yofasha uko ashoboye uyu mwana kuba tumurokoye murubona ko ari ikintu ciza rero turabuteye akamu murundi wese umuntu wese ahari
twiga umutima wo gufasha nivyo igihugu kidusaba, nivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu adusaba, nivyo mama Burundi yirwa aravuga ati tugire urunani, tugire gufatana mu nda na cane cane abakenyezi. Je narahagurutse nk'umukenyezi rero turi kumwe n'abandi ndafata iya mbere. Uyu mwana rero ndanezerewe n'ukuri kandi ndamukunda cane, kuba ndamubonye aje ari muzima n'umunezero kuri jewe. Murakoze cyane. Utanguka twidondora mu majambo make. Yego, je nitwa Nzisabira Nazari, aba mvuka mu ntara ya Kirundo komine Ntega, mu tumba Ntega. Aba ndi umuvyeyi w'umwana yitwa Kaneza Marie Claudine. Umwana yo Kaneza Marie Claudine yari yavutse akomeye, hanyuma rero mu nyuma zaho afatwa n'ingwara y'ikibazo cy'umutima. Turagerageza turamuvuza amavuriro matoya, biranka turamutwana mu yisumbuye, biranka rero rwanda ukatubwira yuko ikibazo afise agwaye ingwara itovurirwa mu Burundi. Ibyo rero bweje maze gutwara uburyo burebure, niho rero twaca tuvuga ati rero ntavyo twoshobora, bacaturanyira ikigo cyitwa Bon Samaritain Burundi ko twokitura kugira ngo ikibidufashemo. Icyo gihe hari mu 2021 niho twabitura rero, nabo bararaba impapuro twe dukwiye ku mudokiteri, bacavuga ati rero ibi turabona si byo mu Burundi, reka tubaronderere ubuvuzi inyuma y'u Burundi mu bindi bihugu. Niho rero baca barondeza hanze, banduka bimererwa n'ishirahamwe cy'abavuzi bo muri Sudani. Hanyuma umwana ajyanga agende kuvurirwayo, bica biranka kubera aca ikibazo cy'intambara, bica birahagarara. Mu nyuma zaho n'ubundi baca bavuga ati reka tugirayo turondeze, baca barondeza mu Bufaransa. Ariko imbere inyuma yaho uburyo bwari bwatugoye rwose kubera bari badusavye uburyo tari buronke, ubwo twari dufise bwo bwahereye mu Burundi. Cha twitura ikigo Fami Ntwari, cha kirabyirukanka mu cyashira dusabira ubufasha buryo shirahamwe ryabo y'amafaranga yasabwa. Niho rero aba bantu bo muri Bon Samaritain baci rero nabo baca barongera baca turonderera ubuvuzi mu Bufaransa kubera yuko muri Sudani byari byase. Umwana rero baraje abo bagira neza bo mu Bufaransa baramutora baramutwara, none yo tugize umugisha baramugarukanye kandi umwana muzanye uko bamutwaye usiko aje yameze, ngiye mbona ameze neza cyane gose. Ubu ameze gute? Umwana ndabona bose ndavyishimiye, baramuvuye cyane. Mbega ihe yagenda yarameze gute nk'umuvyeyi wiwe umwamana wamubona ameze gute? Icyo gihe urumva nk'izi ngwara abana bagwaye ni ibintu biteye gose, bigoye no kunasigurira umuntu atabyiboneye mu icyo gihe. Yari umwana ameze nabi cyane, ariko rero ndabona yuko yarameze nabi gute. Yaragwaye, yararembye, ntiyafungura neza, kandi byari ibintu ntosigura utabyiboneye. Muri make wewe nk'uwabibonye uradusigura amajambo make avunaguye, ijoro ryiwe ryari rimeze gute, umurango wiwe wari umeze gute, umwana mu buzima bwiwe yarameze gute muri make? Umwana mu ijoro ntiyaryama, yaguma ahema cyane, gufungura ntiyafungura neza, hageze yuko akina n'abandi bana ntashobora gukina n'abandi bana kuko ntibyakunda, kuko atashobora kuvuga ngo yogira yonyaruka. Icyo gihe rero ko rero mbona uko undamubona ubu umwana ndamwizigiye, kandi ndakengurukira nabo bantu yoshira hamwe y'abagira neza baje kumutora akagena akamuvura. Uno munsi uramubonye avuye kuvugwa, uravye ibimenyetso wamubona ko imbere n'uno munsi ubona icyahindutse ari giki? Icyahindutse nkuko ndamubona aha ubu duhagaze ku kibuga cy'indege, je ndabona kumega aho bahindutse ibintu binini ya, kuko ndamukora ko ibintu bumenga ntahema ko yahora hema. Icyo ni cyambere. Kigira kabiri nabyo ndaza kubimenya shitse muhira, kuko ubu nanjye ntiturayaga ngo ndamurabe yuko ya sport yakora ubwa mbere ko n'ubu yoyikora, kumwe yajyama akarara yicaye ko n'ubu byarahagaze. Icyo nicyo nobanza nkashimira Imana. Ariko icyizere kirahari. Icyizere cya mbere ndakengurutse, kuko uko ndabyizigiye umwana ndabona kumenga ni sawa. Murakoze cyane. None nk'umuvyeyi, igihe ikintu utazibagirwa muri urugendo rwo kuvuza umwana wawe ni ikihe? Ikintu ntazibagira cyane n'aba bantu babagira neza, bitwararika gufata mu mugongo abandi bataravye ngo umuntu ngwangana gutya cyangwa ngo gutya na gutya. Nibo bantu ba mbere nzo baza gushimira Imana nkakengurukira. Iyo bataza kuboneka ngo bamwitwara cyo ko bitwararika ivyo bindi bibondo,
uyu mwana n'ubusina ari kumurokora ngo ndanamuboneshe ndamukubitishe n'amaso ikigiye gushika ubu uwo mwana yari amaze imyaka itari mike agwaye kandi bagohebuje ko aha mu Burundi atazohavurirwa mbega bavyakiye gute nk'umuvyeyi ico gihe bakubwira ayo makuru ukuvuga icyo gihe bakimara kumpa ayo makuru yuko aha mu Burundi ubuvuzi bwiwe bubuze yewe icyo naciye mvuga naciye nsenga Imana yonyene uko wahanje urinze uvuza ku ivuriro ritoya ukagera ku ivuriro rikuru ryo mu ntara ugashika no gahi Bujumbura aho Bujumbura bakaca bakubwira ati iki kibazo mu Burundi ntigishoboka aho cyo sigara gusaba Imana ati Imana ibi bintu abiguhaye icyo gihe naciye nisigara senga Imana irabifashamo n'abagira neza iki kwa abagira neza baraturondera ubwo buvuzi no tugize umugisha burabonetse umwana aravuwe kandi ndamwishimiye azokura kandi nkuko n'abandi bama banyereka bavuwe bameze neza. Claudine hari byo byigeze gushikaho asa n'uburavye nk'umuvyeyi w'ico gihe mwiyumvise gute na cyane bababwiye ko tabuvuzi buhari mu gihugu icyo gihe tumaze kubona yuko nk'icyo kibazo kibaye twaca twitura ivuriro riri hafi rigapfufahaza aho rigeza ariko icyo umuntu ashira imbere kwari ugusenga uko nta kintu kinanira Imana naho wogira gute naho ivyo byose byoza birisukamwo wizigiye Imana biragenda neza nicyo twaca dukora nta kindi noreka kujayo ndi waruguru naho nyene naragiyeho naho nyene ariko bose oya wagiye murakoze akajambo ka nyuma kuri abo bantu bose kuvyabaye byose mwijambo rimwe ukuri kubwaje n'umuryango wanje turi kumwe n'iki kibondo turakengurukiye turi kumwe n'umudamu wanje turakengurukiye irishira hamwe bose amarite hamwe n'ikigo Family Ntwari bo bakoze ko bishoboka kose baraturonderera uburyo n'ubufasha bwo kubuntu bodusabira hanze kugira ngo iki kibondo kironkwe ibisabwa kugira kigende kuvuka uko ngaha mu Burundi byari byase na twebwe ku ruhande rwacu ibintu bisabwa havyo twari kuronka turabakengurukiye.